Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Uyu ni umwanya tugiye kubagezako amakuru biriko biravugwa bigezweko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuzagaruka kuri vyinshi bitandukanye, aho tugiye kubagezako intahe yatanzwe n'umwe mu basendede FDD ngo y'amayobera y'ivyabaye muri politike y'u Burundi kugira abagira amahirwe yo gutahura baze barasobanukirwa izinguzingu ry'uko politike yubatse. Uguhagarika intambara biciye mu masezerano hagati y'abarundi ntivyavuye ku barundi ubwabo, ni inguvu n'igitsure c'ibihugu rutura kw'isi, kuko hari ivyari bishigikiye leta y'ico gihe, hari n'ivyari bishigikiye abayigwanya bakoresheje umuheto. Aha ni imbere y'uko CNDD FDD ishika ku butegetsi. Abo bene gufata mu mugongo izo mpande zibiri nibo rero biciye babona ko umwanya w'intambara wabaye muremure, bisabwa kuhaza impore mu gihugu kugira inyungu bahakeneye babone uko bazishikira, kuko basanze bitoborohera kuzishikira intambara iriko iraba nk'uko bikorwa mu bindi bihugu bimwe bimwe vyo ku mugabane wa Afurika. Gusinyisha abarundi ayo masezerano gihutihuti vyatumye bahagarika intambara y'amasasi bimukira mu ntambara ya politike ari nayo ikibandanya gushika ubu. Intumbero y'urugamba yari yuko ubwoko bw'abahutu bwamye bukumirwa mu itunganywa ry'ubuzima bw'igihugu nabwo bwoza bwaronka ijambo. Ivyo vyarashigikiwe na bamwe mu batutsi batashimye ko bene wabo baturubika abahutu. Ni naho rero havuye abatutsi bashigikiye bibone ku rugamba rw'abahutu bashaka kwiha ijambo bimwe n'abatutsi b'abanyamacakubiri aba extremiste. Umuhari CNDD FDD witirirwa ico gihe Hussein Rajab ndetse na Petero Nkurunziza niho wabonetse ko ufise igihagararo bivanye n'ubwinshi bw'abarundi bari bawushigikiye hamwe n'ibihugu vy'akarere n'ivya Buraya. CNDD FDD imaze kuja habona abarundi sinzi bari bashigikiye mw'ibanga ikiri ku rugamba bahavuye biyerekana ko ari abanywanyi bayo, ni gutyo rero n'abansi bayo bashoboye kuyinjiramwo mu kivunga c'abandi barundi gushika n'ubu umwansi wa CNDD FDD n'ubundi ngo aracayirimwo. Mu gushaka gusambura CNDD FDD abansi bayo baryanishije indongozi kugira haboneka amashami nk'ayabonetse ubwa mbere. Hariho uruhande rwa Leonard Nyangoma n'urwa Jean Bosco Ndayikengurukiye, ariko iyi nshuro indongozi zabona kure zaranse ko umugambwe wigabura, bahitamwo ko urugamba ruzobera imbere mu mugambwe kandi mwibanga gushika umwansi atsinzwe. Uko imigambwe UPRONA na FRODEBU harimwo intwari zari zishigikiye ivyiyumviro n'intumbero ya CNDD FDD, niko harimwo n'abansi bayo rutura bakoze ibishoboka vyose kugira ngo bayisambure, igihe baca umugani ngo uwutema urwiwe bamutiza umuhoro. Aha tugiye no kubashikiriza intahe yashinzwe na Bernard Busokoza. Ishirahamwe Tampo Afriseri Burundi ryaragize ikibazo cyo gufatirwa ibikoresho vyaryo ku butaka bwa Kongo. Ibikoresho vyari bifise agaciro gaharurirwa mu mamiliyaridi y'amarundi. Iryo shirahamwe akaba ryo ryegukira Bernard Busokoza. Mu ntahe yiwe Bernard Busokoza yavuze ati ico kibazo c'ibikoresho vy'ishirahamwe Tempo cari kiduhanze kuko twaragerageje inzira zose zishoboka kugira birekugwe biranka. Ngo umunsi umwe ari kumwe n'abagenzi bariko barasangira ahantu mu kirabo, Bernard yaravuze iyo ngorane yashikiye ishirahamwe Tempo. Umwe muri bo bari kumwe bava mu ntara imwe ya Bururi amubwira ati uraraba uwugushigikira kwa Rajabu urya muri Kongo arivugira. Bernard Busokoza yavuze ko vyamutangaje cane vyongera biramutwenza kumva hari umuswahili yoshobora ikibazo caraniye abo yabona ko bakomeye. Ngo umuswahili kandi ico gihe yari mw'ibohero rya Mpimba. Ku bwa Bernard yafata Rajabu nk'umwe mu baswahili bazwi ko akajagari. Ngo Bernard yari umwe mu barundi babona abaswahili nk'abantu b'ababeshi, indyarya, muri make ataco bamaze. Ariko ngo aravye uwamubwiye ico ciyumviro akaraba n'uburemere bw'ico kibazo, inyuma y'iminsi yarafashe ingingo yo kugeza ko hari icovamwo.
ngo yahavuye rero yegera mwene wabo Innocent Busokoza nk'umutegetsi mu gisirikare yakorera mu ntara ya Rumonge, we yari azinanye n'abaswahili benshi, amubwira ico ciyumviro. Bernard yavuze ati ntivyatevye umuvukanyi wanje yaciye yakura umwe mu baswahili avuka mu Rumonge kandi yari yegereye cyane Hussein Rajab, turamubaza ko yodushigikira ubwo butumwa ko yodushikanira ubwo butumwa kwa Hussein Rajab iyo yari mwibohero rikuru rya Mpimba. Ku ruhande rw'uno munyarumonge nawe nyene yaratanze ntahe yiwe, avuga ko yari asanzwe afise ivyo yakorana na Mutama akanamutuma irya nino. Ati umunsi nja kumuha inyishu y'ivyo yari yantumye nacishijwemwo bwa butumwa nahabwa na ba Busokoza. Rajab ntiyatevye kunyagira amateka yabo kuva mu muryango iwabo n'uruhara rwa Bernard Busokoza mu kugerageza guhagarika itembagazwa ry'ubutegetsi ryabaye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda na gatatu. Uwo munyarumonge akavuga ko yatangaye cyane kuko uko yarumvise amakuru yo Bernard Busokoza yavuga ko hari mu bakoze bara mu gutera ubwicanyi bwakorewe inzego mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda na gatatu atari ko yabisanze, ngo ahubwo Colonel Bernard Busokoza yarapfunzwe n'akarwi k'abatutsi kari kateguye gutembagaza inzego no kuzigandagura. Inyuma yaho kamenyeye ko ari mu baburiye inzego ko hari hatembagazwa ry'ubutegetsi. Ngo no mwirekurwa ava mwibohero Bernard Busokoza na bagenzi be barekuwe ku itegeko ry'umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye, amaze kumenya ko bazize kutifatanya n'ako karwi. Uwo munyarumonge yavuze ko Hussein Rajab yaciye amwishura ati iyo umuntu ashatse kuraba aho kuboko kwawe kugera urabimwereka, ngo wewe nyene cujabuka muri Kongo ndakubwira aho uca kugira ivyo bintu vya tempo birekugwe. Uwo munyarumonge yavuze ko amaze kuja muri Kongo hakavugana n'abo Hussein Rajab yari yaramubwiye nyuma y'iminsi ibiri gusa vya bikoresho vya tempo afiseri vyari vyashikanywe mu Gatumba. Wa munyarumonge yaciye yakura Bernard Busokoza amubwira ko yoja mu Gatumba agatora ibintu vyiwe. Bernard Busokoza yavuze ko atavyemeye, ahubwo yiketse ko umunyarumonge na Rajab bashaka kumugira ko amakanaki bamurye amafaranga. Bernard ntiyavyigumijemwo ngo yaciye abibwira mwene wabo, nawe acamubwira ko barinze bamubwira ko biriyo atabubeshi burimwo, mugabo nawe yosimbirayo akaraba. Ngo baragiye basanga koko vya bikoresho niho biri. Bernard Busokoza yavuze ko yakubiswe n'inkuba, aravye arumigwa arabura n'ijambo yovuga, aravye umwanya muto bitwaye kandi abandi bari bamuhebuje ko naho yotanga igiturire c'amamiliyoni bishobora gutwara umwaka urenga bitanarekurwa, ariko Rajab akaba yabitumye ko bakabishikana mu Gatumba. Ico gihe rero niho Bernard Busokoza ngo yaciye asaba wa munyarumonge ko yomusabira umubonano kwa Hussein Rajab, ico gihe yari mwibohero, mu nyuma akamushimira yongere amubaze n'ico yomuha nk'agashimwe, ngo ubona ko Bernard nk'uwari yaraciye mwibohero yari azi ko uwuri yakenera utuntu twinshi. Wa munyarumonge yavuze ko Rajab atatevye kwakira Bernard Busokoza. Mu kiyago bagiraniye ngo Rajab yarayagiye Busokoza ivya politike n'amabanga yayo gushikaho Busokoza yumigwa. Busokoza Bernard yavuze ko yabajije Rajab ico yomufasha mu buzima bugoye arimwo nko kumwitura kuri ca ciza yari yamukoreye. Rajab yamwishuye ko azomubwira hanyuma ico yomufasha. Waheze amezi make Bernard Busokoza yarakiriye telefone atarazi, yitavye asanganira Rajab. Ikibazo yamubajije caramuteye ubwoba ku buryo vyamugoye no kwishura. Bernard Busokoza yavuze ko Rajab ku telefone yamubajije ati Colonel, wavuze ko ushaka ikintu umfasha mu kunyitura kuciza nagukoreye. Busokoza nawe ati ego cane naremeye cyo muzonsaba ko nzogikora. Hussein Rajab aca abaza Busokoza ati wo kwemera kubicegera ca mbere c'umukuru w'igihugu? Busokoza yavuze ko hamwe yibajije ko yumvise nabi, ahandi yibaza ko Rajab yavuze ibintu nabi kuko ntiyatahura aho ivyo vyo gushira abantu mu nzego bihuriye na Rajab kandi apfunzwe. Busokoza yavuze ko yapfuye kwemera kugira ico kiyago gihere, mugabo atigeze yiyumvisha ko ivyo bintu Rajab hari ububasha yoba bifisemwo.
ngo Rajab yaciye amubwira ko yoguma yiteguye umwanya wari wo wose ashobora guhamagarwa kugira ngo aje muri ico kibanza. Umwe mu bihangange vy'umugambwe CNDD-FDD w'ipete rya General w'inyenyeri zine yegereye umukuru w'igihugu yavuze ko mu mwaka w'ibihumbi 2013 yakora mu biro vy'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza nk'umuhanuzi wiwe adasanzwe. Akaba yaravuze ko ico gihe umubano hagati ya Nkurunziza na Buyoya wari wifashe neza cyane, ngo bagiye babona Buyoya ubwiwe aza ku kirimba amaguru adakora hasi, ubwo nyene baca baja mu mwiherero na Nkurunziza. Umwiherero umaze guhera ngo uwo mutegetsi nk'umwe mu bahanuzi b'umukuru w'igihugu Nkurunziza yaramuhamagaye asangayo abandi bantu babiri. Niho Nkurunziza yababwira ico Buyoya yaraje kumubwira. Ngo Buyoya yari yahamagawe n'umutegetsi wo hejuru mu bumwe bwa Afurika amubwira ko hari amakuru bafise ko Terence Sinunguruza ari igikoresho cabo bishiriyeho. Buyoya na Nkurunziza bituma hari ibitariko biragenda neza mu gihugu, ko rero hoshirwaho uwundi ataho yegamiye baca bahabwa izina rya Bernard Busokoza. Kubw'uwo mutegetsi mu nzego z'umutekano ngo bose uko ari babiri Nkurunziza na Buyoya baratangaye cyane kuko batumva ingene Busokoza yoba yacengetereye gushika ashikira uwo mutegetsi w'ubumwe bwa Afurika. Ngo mu vy'ukuri bari batakaje umwizigirwa wabo ari we Terence Sinunguruza n'ubundi, kuko Busokoza nubwo yari umupona atahuza na Buyoya kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1993, nayo ku Nkurunziza ho ngo vyari bindi kuko Busokoza atari yerekwa abari muri CNDD-FDD. Nk'uko bitegekanywa n'amategeko izina rya Busokoza ryategerezwa gucishwa mu nama nshingamateka na nkenguzamateka kugira ryemezwe rirungitswe n'umukuru w'igihugu. Ngo harabaye akabazo rero aho hari abashatse ko iryo zina ridatorwa, abasaba abashingamateka kuryanka, amajwi ntiyakwira. Umukuru w'inama nshingamateka nawe ico gihe ngo yarakiriye telefone ivuye kwa General Adolphe Nshimirimana amubwira ko basubiramwo gutora, ntibasubire kwandika ahubwo bakirize kugira bamenye uwanse iyo ngingo hanyuma bamurondere. Abashingamateka bumvise iyo nkuru bose baryemeje atawuvuyemwo kuko bitari gukunda ko iryo zina risubizwa inyuma, nubwo vyari biteye amakenga bavuga ko bazovyiga mu nyuma, ariko ico kibazo cavuye mu nzira. Ku ruhande rwa Bernard Busokoza yavuze ko yagiye yabona ibitangaza muri politike y'u Burundi amaze kumva mu biro vy'umukuru w'igihugu bamuhamagaye ko yo kwitegura. Yavuze ko ico gihe yicaye ahantu ariyumvira ko ico Hussein Rajab arico arakibura. Busokoza yavuze ko yagiye kwemera ko Rajab atari umuntu asanzwe abonye agiye kurahirira ayo mabanga, kuko ubwa mbere yaguma abona ko bitaza gukunda. Gajeje kurahira Busokoza vyaranse ko yigumya aca avuga ati ndabarahiye iyaba Uburundi bufise abagabo babiri bameze nka Hussein Rajab twogiye turaryama imiryango y'amazu yacu yugure kuko n'amakungu yodutinya. Ubwo nyine akivuga ivyo vyaciye bisa n'ibiyangaye kuko yarahejeje kumena ibanga y'ivyo ginwa ryiwe vyazananye, nk'uko Nkurunziza na Buyoya baciye batahura ko Rajab yabinjiranye kandi nk'abari bafashanyije mu kumwaka ivyo yari afise vyose, bari bahejeje kubona ko batewe ivya simusiga. Imikebukano yaciye iba myinshi, haca hasohoka itangazo ko Bernard Busokoza yarahiye nabi mu majambo yavuze ko azosubiramwo iyo ndahiro hanyuma mu kiringo kitavuzwe. Ngo ngaha rero kwari ukugira Nkurunziza na Buyoya baraba uko Busokoza yokwankigwa kubicegera ca mbere c'umukuru w'igihugu. Amakuru amaze gushikira Hussein Rajab yaciye abwira Busokoza ku telefone ko yakoze ikosa rikomeye mu kumena ibanga atwawe n'amarangamutima, ariko aca aramwizeza ko ari ngombwa ico kibanza akijemwe kuko vyakozwe n'abagabo bafise ububasha. Umukuru w'umurwi w'amahumwe bwa Afurika ico gihe yari Nkosazana Dlamini Zuma amaze kumva ko Bernard Busokoza yankiwe kubicegera ca mbere c'umukuru, yaciye ahaguruka ntivyatevye Busokoza aca arasubira kurahira. Nguko rero Busokoza yabaye icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu atavyo yari yiteze. Ni gutyo vyamenyekanye ko Hussein Rajab yaciye kwa Nkosazana Dlamini Zuma kugira ashobore gukinagiza Nkurunziza na Buyoya, kuko Hussein Rajab afatwa nk'umwana wa Afurika y'Epfo n'umugambwe wayo uri ku butegetsi ANC, kuko ANC na CCM Chama cha Mapinduzi ya Tanzania, Tanzania ariyo yamusohoye hamwe ngo na CNDD-FDD.
Ijambo ryajibuye busokoza ngo niryo Rajab yamubwiye inyuma yaho yarahejeje kurahirira irya kabiri, ngo yamubwiye ati urabaye icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu, ndagukeje sangwa amabanga mashasha, ariko ugume witeguye ko ico kibanza uzokimaramwo umwanya muto, niwaheza gukora ico wahashiriwe uzoca ukugwa. N'ibindi vyinshi rero birabana n'ibi vyose tuzabigaruka ko muri ano makuru, mu yandi makuru tubabwire n'ivyabereye aho bita Addis Abeba mu gihugu ca Ethiopia. Ubwo tuzobwira ivya Leonidas Hatungimana, Bonaventure Niyoyankana ndetse n'ibindi vyinshi. Fyonda subscribe canke s'abone niba utari wafyonda kugira ngo utojikanwa n'adushikiriza, usangiza n'amakuru bagenzi bawe kandi aho baherereye hose kugira ngo nabo baje bashikirwa nayo biriko biravugwa bigezweko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbizi y'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Uyu ni Umuhuza TV. Imana ibahezagire mu bikorwa vyanyu vya misi yose muriko murakora.